bashengere rero ku kuntu mwamaze kuduha umutima ivyiyumviro kugira dushobore gusangira bino vyera vy'Imana. Tudatevye rero twinjire mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuvayo igice ca gatatu. Kuvayo igice ca gatatu turahera ku murongo wa mbere turashikana ku murongo wa 15. Isezerano rya kera n'urupapuro rwa 63. Jambo ry'umutwe ravuga ngo Imana yiyereka Mose mu gisaka caka umuriro. Ico gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe umuherezi w'Imidiyani aturikiriza umukuku hirya y'ubugaragwa ashika ku musozi w'Imana i Horebu. Umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amawa aritegereza abona ico gisaka cakamwe umuriro ariko nticatemuka. Mose arivuganya ati hinge ni nkikame ndabe karya katabonetse menye igituma igisaka kidatemutse. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose Mose. Aritaba ati sabwe. Iramubwira ati reka kwegera hano kandi kuri inkweto mu birenge vyawe kuko aho hantu hagaze arahera. Kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yipfuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimwo, numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza kuko nzi imibabaro yabo, kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'Abanyegiputa mbadugane mbakure muri ico gihugu mbajane mu gihugu ciza cagutse gitemba amata n'ubuki kibamwo Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahiwi n'Abayebusi. Nuko noneho eraba ugutaka kw'Abisirayeli kwanshitseko, kandi nabonye agahazo Abanyegiputa babahaza. Nuko none ngwino ngutume kuri Farao ukura abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Mose yishura Imana ati mbega ubona ndiki guhangara kuja kwa Farao no gukura Abisirayeli muri Egiputa? Iramwishure terega nzoba ndi kumwe nawe, kandi iki nico kizokubera ikimenyamenya ko ari jewe nagutumye niwamara gukura ubwo bwoko muri Egiputa kuri uyu musozi nyene niho muzonsabira. 13. Mose abaza Imana ati ninashika ku Bisirayeli nkababarira ntimana yabasogokuruza yabantumye ko bakambaza bati twande nzobishura iki? Imana yishura Mose iti nduwo ndiwe, kandi uko bari kuzobabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumye ko. Imana yongera kubarira Mose iti uko bariko uzobwira Abisirayeli uti Uhoraho Imana yabasogokuruza yabantumye ko niyo Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Iryo niryo zina ryanje ry'ibihe bitazoshira, iryo niryo rizobabera icibutso canje uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Ari mvuze ngo izina ry'Imana yacu rihabwa icubahiro. Ayo mashini umva nambara y'Imana twoyakoma. Tumaze iminsi turi mu ruganda rwo kwiga ibijanye n'igicaniro. Kanatsinda turi mu kwezi kudasanzwe ko kubaka igicaniro. Twarabonye neza icari cyo igicaniro. Twarabonye ko igicaniro ari ahantu umuntu ahurira n'Imana. Ariko twarabonye ko hariho ubwoko bubiri bw'isi z'imwemu nazo nyene ziserukirwa n'ibicaniro. Twarabonye isi imwemu y'Imana nayo nyene iserukirwa n'igicaniro, ariko kandi twarabonye n'isi imwemu ya Satani nayo nyene iserukirwa n'igicaniro. Imana ihabwa icubahiro.
twarongeye kubona indi siguro y'igicaniro ko ari kibanza kiberamwo transfert kandi ko ari kibanza kiberamwo echange guhanahana kubera ko cabaye ikibanza cyo kubonana uyo mubonano ni umubonano w'abantu babiri umwe azazanya agakemanyi gashobora kuba ari agakemanyi k'ijambo k'inkuru cyangwa agakemanyi k'ibifadika n'uwundi uko nyene bisigura muri uyo mubonano hariho imigenderanire ihavukira kandi iyo migenderanire irangwa n'uruhara rwa buri muntu wese muri abo bantu babiri. Ibyo twarabibonye nimba vy'ukuri igicaniro gishobora guserukira isi zimwemu ariko hakabonekamwe umuntu bisigura neza yuko igicaniro arico kinywanisha umuntu nimwe muri izo si zimwemu bivanye n'isi imwemu yifuza. Igicaniro kirashobora kukunywanisha n'isi imwemu y'Imana ariko igicaniro si kirashobora kunywanisha n'isi imwemu y'abadayimoni bifatiye ku kwizera kwiwawe. Ariko twebwe ikintu turiko turubaka nigihwanye no kubaka igicaniro kitunywanisha n'isi y'Imana ko ivyo nivyo bituragishinga. Ibyo bindi nitwo bitiba ko barabitwigishije cyane gose umuvyeyi aratwereka ubutandukane aratwereka naho bihurira kugira ngo adutahuze neza yuko isi y'imwemu ifise le principe ifise ingingo ngendegwako umuntu adashobora gucumurako kuko uzicumuye ko nibigirangana canke kutamenya ingaruka nizizobura kuza ngo kubera kutarubizi. Oya, kubera ko kurya isi y'imwemu ifise ingingo ngendegwako burya uvyanka uvyemera hari impamvu nyinshi zategerezwa kubikumenyesha ko iyo ngingo ngendegwako zihari. Nico gituma inyigisho zihari, nico gituma abigisha ijambo ry'Imana bigisha kugira ngo Imana iduhishurira kaga k'ibintu imbere yuko bidushikira. Kenshi dukunda guhura n'ingaruka z'ibyo twumvise kubera iki? Twarumvise, twarakiriye ariko agaciro kabaye gake bica bituma ibyo twumva bitadukorera ku rugezo vyategerezwa kudukorerako. Imana ishimwe cyane gose, Imana ihabwa icubahiro. Rero nimba vy'ukuri igicaniro ari kibanza gihishura imigenderanire iri hagati y'umuntu n'Imana, turazi neza yuko imigenderanire ari ikintu kivuka kuko igihe umuntu avutse ubwa kabiri automatic imigenderanire ikivuka ko hambavu yuko umuntu avuka ubwa kabiri akakira Kristo nk'umwami n'umukiza hanyuma akakira imbabazi z'Imana. Yego ubwa mbere arakira amahoro yo mu mutima, yego arakira umunezero w'Imana, yego araja mu mugabane w'abasezeraniwe muri Kristo Yesu. Ariko hambavu y'ivyo hari ikintu kidasanzwe kiba gikoretse, abavutse imigenderanire iba hagati y'uyo muntu n'Imana kubera ko Yohana 1:12 hatubwira gute? Hatubwira ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Bisigura ngo ako kanya nyene ubu maze guhindurirwa amateka n'ubucitwa umuntu ariko mu maso y'Imana ubucitse umwana. Kubera iki? Hariyo principe umaze kumenya kandi umaze kuyikorera. Imana ishimwe cyane gose. Ikintu rero kivuka ni ikintu kiba gikeneye gukura. Ikintu cyose kivuka kirakeneye gukura kandi amaherezo yo gukura kw'ikintu ni ngombwa ko kizana inyungu y'ivyamwa. Imigenderanire rero yego twabonye ko ivuka umuntu amaze kwakira Kristo ariko hategerezwa gukurikira indi ntambuko yo gukomera yo gukura kw'iyo migenderanire. Twarabonye neza yuko imigenderanire idakuzwa cyane n'ingabire nyinshi. Imigenderanire ntabwo ikuzwa cyane no gutebana n'umuntu. Imigenderanire ikintu cyambere gihambaye kikuza kikayikomeza ni ikintu citwa kunywana. Ikintu citwa kunywana. Kunywana ni kwinjirana n'umuntu. Kunywana example notanga dufata karero umuntu wese dufise amacupa abiri turi abantu babiri. Buri muntu wese afise icupa ririmo amazi kandi ayo mazi ufise mu icupa aserukira ubuzima bw'iwawe, nanje ayiwanje aserukira ubuzima bw'iwanje. Rero amazi mfise tuyita ubuzima bw'iwanje, ayiwawe ukayita ubuzima bw'iwawe, ugacuma ayo mazi nkayanywa hama yiwanje nkayaguha nawe ukayanywa. Bisigura ngo mu buzima bw'iwawe uvanzemo ubuzima bw'iwanje n'ubuzima bw'iwanje mvanzemo ubuzima bw'iwawe. Ako kanya bizonyorohera cyane gose kumenya yuko unezerewe ku bwanje cyangwa yuko babaye ku bwanje kubera ko nitukibana hanze no hanze. Oya, waramaze kwimuka isigaye uba muri jewe nanje sigaye mba muri wewe. Ico nico gica gituma Petero na Paulo avuga ngo nabambanywe na Kristo ariko sinkiriho, yamara sindiho ariko ndiho,
yamara si jewe nkiriho ni Kristo muri jewe. Bisigura iki? Narigeze kuba Paulo yigenga, narigeze kuba Paulo yirongora, narigeze kuba Paulo duhuye n'umuntu ashobora kumanipira akoresheje ibyo akoresha. Ariko uyu munsi ivyahora bimbere inyungu kera, uyu munsi ndabiraba nkabona ko ari ubuhombe. Kubera iki? Ivyacitse inyungu kuri jewe byarahindutse, sivyo mukibona, ariko nikiri muri jewe cyahinduye ubuzima bwanje apana uyu munsi gusa, kubw'ibihe byose. Mana ishimwe cyane gose. Kunywana ico nico kintu gikuza imigenderanire, ukagendana n'umuntu vy'ukuri umuzi, udacisha hejuru. Kubera kutamenya umuntu neza biroroha kumucumurako, biroroha kumwihendako, biroroha kumuhemukira, kandi kenshi umuntu utazi ari gusanga wamuhemukiye utabizi. Kubera iki? Ntuzi amavaleur n'amakarita mugize, ntuzi ibintu ashira imbere, ntuzi ibintu hagaciro gusumba ibindi, ariko mumaze kunywana nawe igihe cyose umushikiriye ugerageza kwisanisha nawe. Igihe cyose muhagararanye uba wumva yuko wewe n'uyo muntu kuba uri imbere yiwe uhagarariye impamvu, uhagarariye agaciro kiwe, uhagarariye icubahiro ciwe, uhagarariye inyungu ziwe, nawe nahabari abayumva ko ahagarariye byose by'iwawe. Kubera iki? Mwaranywanye. Nico gituma Imana ubwayo isanzwe dukunda bene data, kandi ubwayo mu vyifuzo vyayo irifuza ko tuva mu kintu, irifuza ko dushika kure. Yoyo ubwayo uruhara rwayo iragujuje. Sigura rero mu migenderanire dutegeza kugira twese uruhara rw'Imana yo yararukoze, kubera uhereye muri Yohana 3:16 kuko urukundo yadukunze rwatumye itigumya. Oya, nivyayikundiye ko yihangana, yatanze icagaciro ifise. Irindi rero nawe kutanga kugira bikunde ubwo bunywanyi bufate intera. Imana ishimwe cyane gose. Hambavu yo gukura ko imigenderanire hategerezwa kurangwa ivyamwa vy'imigenderanire. Burya imigenderanire tuko turavuga bene data niyo ku gicaniro. Burya igihe cyose ugiye ku gicaniro ntubugiye gutembera, hari umuntu ubugiye guhura nawe, hari umuntu ubugiye kuvugana nawe, hari umuntu ubugiye kubona nawe personnellement. Nico gituma ubuzima buhambaye bw'umukristo subwo ngaha mu ikoraniro rya benshi. Ubuzima buhambaye bw'umukristo ni burya buzimuzana ngaha mu ikoraniro rya benshi. Ubwo nabwo buva hehe bene data? Usohotse muri iyi nzu, usohotse muri ino ngoro, ugiye kuba realite y'agakiza. Ari tuza gukizwa, oya, nituza atuza kunywana nk'abana b'Imana, ariko ubuzima usanzwe ubayeho hanze buraza gukontribuwa hano kurema ikirere c'Imana. Imana ihabwa icubahiro, Imana ishimwe cyane gose. Ivyamwa rero Imana isigara irindira ni ivyamwa vy'imigenderanire. Ivyo vyamwa vy'imigenderanire bivyagwa niki bene data? Igihe cyose witwararitse ubuzima bw'igicaniro, igihe cyose witwararitse uruhara rw'iwawe ku gicaniro, amahereza igicaniro hari ubuzima kivyara. Ubuzima bw'umuntu ari juste ku gicaniro ntibuyoberana kandi ntugenda urabuvuga, oya, ariko hari ivyamwa bigenda birisesa, hari ivyamwa bigenda biraseruka, hari ukuntu utangura gucika icirore c'abandi, hari ukuntu utangura gucika reference, hari ukuntu utangura kuzura intahe n'amashimwe mu gishingo c'amaganya, niyo ivyasezeranyo biteba gushika, hari ukuntu uzura ubushizi bw'amanga, kubera ko uragenda ku gicaniro gusohoka atanyishu aronke ako kanya, ariko hari ivyizigiro uhavana, hari inkomezi ukura ku gicaniro. Kubera iki? Igicaniro nikikuyobewe kirakuzi mwizina, kuko nawe urakizi kandi urakizirikana. Ivyamwa Mana ishimwe cyane gose, Mana ihabwa icubahiro. Ivyamwa kindi gihambaye twarabonye impamvu dukwiye kuba seriye mu kubaka igicaniro, impamvu dukwiye kuba maso mu kubaka igicaniro. Twarabonye ko igicaniro gihetse ubuzima bwawe bwose. Iyo ufinye ku gicaniro uba ufinye ku buzima bwawe, pana bw'uyu munsi gusa, nubwo muri kazoza n'abazogukomoka ko bose. Ko twarabonye ko igicaniro gishobora kinywanisha umuntu n'isi y'imhemo, kandi mukaba muzi neza ko ibiseruka byose byavuye mu bidaseruka. Bisigura ngo isi y'imhemu itaboneka ifisa imbaraga
gusumba, kubera ko ibihari byose bikomoka hariya. Rero imigenderanire yawe n'igicaniro nizorema ibitangaza biva hataboneka biza haboneka, bikaguhesha kwitwa amazina no kwitirirwa izina ry'Uhoraho Imana nye n'ijuru. Kugivuga ati ibihe byose izina ryanje ni Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Isaka, ni Imana ya Yakobo, no mu vyiyumviro vy'Imana izina ryawe rikiyongerako. Kubera iki? Ubuzima bw'iwawe Imana iriko irabona yuko ni Aburahamu yigendera mu isi y'uyu munsi, ni Isaka yigendera mu isi y'uyu munsi, ni Yakobo yigendera. Aba bantu nta tandukaniro mbona. Numva umengo noja mu isi nk'Imana kugira ngo ntemberane nabo, ugatuma Imana yifuza kwama kugendera nko mu itongo rya Edeni. Kubera iki? Wafashe nk'agaciro k'igicaniro. Nambe igicaniro kidefinisa ubuzima bwacu. Murumva ko hari impamvu idasanzwe yo guhagarara nk'abantu bakuze mu gakiza, batahura cyane kandi bashira mu gaciro icari cy'igicaniro. Twarabonye neza yuko utabaye magabo mu kubaka igicaniro ciwawe ni ivy'ukuri, kurya natanguye ndabivuga, ego nta ruhara wabigizemwo, ariko ingaruka zozo zizokuzako, kubera ko utabeshejweho n'igicaniro ciwe yiyubakiye kugira nywane n'isi yipfuza, azoba ingaruka z'ibindi bicaniro vyubatswe atagizemwo uruhara. Twarabonye ko ari abantu basufura, bariko barasufura uyu munsi, bariko bahura n'ibibazo batazi iyo biva n'iyo bija, ego bariko baratanga imitwaro basengegwe. Mwami Imana umuvyeyi wacu umugisha. Kuri ino revelation idasanzwe na kuno kwezi kudasanzwe yatwinjijemwo ko kubaka igicaniro, burya nasanze gusengerwa aho usengegwa, ariko burya isi imwe mu nayo irateye ubwoba. Ulimwengu wa roho unatisha. Hari ikintu Imana itokwirengagiza. Burya hari igihe dusenga bivanye n'ibitarakogwa, Imana ikaraba ku ruhande. Kubera iki? Ntabwo ihari kugira ngo isambure amaprincipe yishiriyeho. Oya, amaprincipe arahari kandi uramaze kubibigirwa kenshi, ahubwo amatwi yari yugaye. Uyu mugoroba ndakwifurije kuguruka amaso y'imhemu n'amatwi y'imhemu kugira ngo umenye iki jambo rigomba kuvugana na wewe. Ugasengegwa ariko inyishu nizize. Kubera iki? Si kubera ko Imana yaherewe n'ibitangaza. Oya, uku unye mwisi burya nasanze duha agaciro isi igaragara gusumba isi y'imhemu. Isi igaragara ego n'ivyo kuri turahema, kandi izi mhemu z'abazima tuzitirira Imana kandi nivyo nizayo, ariko Imana yaturemanye amapumo, sivyo? Amahaha ni nk'ipomo ifasha umuntu guhema, ariko imhemu zitubeshejeho ntabwo ziri muri twebwe. Imhemu zitubeshejeho Imana yashize ngaha anye dans l'air, aha nyene mwisanzure niho hari oxygene dukwega. Ariko principe ivuga ngo même si ufise ubugingo muri wewe, hamwe ho kugara inzira z'ubuhumekero ntukwega imhemu urapfa. That is the principle yo muri buno buzima busanzwe. Ariko twaja mu isi imwe twumva umengo ivyo bintu n'ibiforogoto nitwobiha agaciro. Ukuduha agaciro tukugura amazuru tugakwega uyu mwega kugira dukomeze kubaho, niko no mu isi imhemu. Principe ivuga ngo udateramiye igicaniro ciwawe, ego ari abateramiye ubuzima bw'iwawe, ariko malheureusement nta neza bakwifuriza, kubera icifuzo c'ibindi bicaniro bifuza kugukubita kugusubiza hasi kugira nyagira ico uzovamo. Rero nutakibera amaso seriously, ingaruka zizoza. Ariko ndavugana n'umuvyeyi umunsi umwe nagira ubuntu, ndamubaza none papa, yego twumvise yuko amasezerano yo kugicaniro Aburahamu yahawe yari urukurikirane uruvyaro rwiwe, kandi iyo principe irakomeza na bugingo n'ubu. Ati none kurya umwana yakomotse ku munyamugisha ashobora kugira umugisha bivanye naho yakomotse, mbega ko bishika rimwe na rimwe ugasanga hari indi miryango abana bakomotse ku banyamugisha ariko ugasanga bo bavuyemo abantu ba nta kigenda. Bishika gute? Yarambwiye ikintu gihambaye. Ambwira ati abantu baritwararika ibindi byose, ariko ikintu c'agaciro gihambaye bibirengagiza
no kwibagira bakibagira kurondera kumenya Imana ku giti cyabo. Kubera ko cya gicaniro, ego papa wawe yari umugabo w'ibicaniro, ariko turabona na Isaka nawe nyine agendera muri bwa buzima nyene bw'ibicaniro. Ntiyagendeye ku bicaniro vya papa wiwe, oya, yarubatse nawe nyene ibicaniro. Turabona na Yakobo ahantu yagiye kuruhukira, kumbe papa we yari yarahashize igicaniro, nawe nyene n'ivyabugije ko asezeraniye Imana ko zohashinga igicaniro. Kumbure hari abandi baharuhukira ariko ntibabone irya revelation. Kubera iki? Ni ivy'ukuri hari isezerano, kandi isezerano rihabwa n'Imana, ritangwa n'Imana. Isezerano rimaze gutangwa n'Imana ku buzima bw'iwawe, iryo sezerano icambere riza rikuzi, ariko riza ryubahiriza principe. Kubera ko rikomoka kwande? Kwa papa wa principe. Riraza yabwirega bakuntumyeko, ariko ndazi gikenewe kugira ndagushikire. Ni ntakikubonako ndaza kubona yuko uteye amakenga nta makuru ufise, cyasubira kwa papa ndamubwira terega umuntu wantumye ko umengo arasinzire ntarikangura. Arakora niyambwira ngaruke kukuraba yuko wikangwe, ndagaruka. Sanze utarakanguka ndakurindira iminota mike nje subirayo. Kubera iki? Yego papa aragukunda, bituma natwe tubakorera cyane, ariko imigisha hari igihe iteba kuba tangible kuri twebwe, kubera ko ari twebwe vyavuyeko gusuzugura principe z'ubwami bwo mwisi y'imhemu. Twabanje kubaha izo muri iri sifadika. Reka vyose uyu munsi tubiha agaciro. Reka uyu munsi vyose tubiha agaciro. Jewe kindi gihambaye yatubwiye, yaratweretse ibintu bine bidushoboza kubakira ubuzima bwacu ku gicaniro. Yaratweretse ikintu ca mbere, kwitwararika cyane, kumenya Imana kurusha kwitwararika cyane ibidusubiza hasi. Cyambere kwitwararika cyane, kumenya Imana kurusha kwitwararika cyane ibintu bidukubita hasi. Ariko icyakabiri yatubwiye, cyakabiri kugira umutima ujanjaguritse. Kubera iki? Yagenda aradusigurira atubwira umutima ujanjaguritse no umuntu yoroshe guhanurwa, no umuntu yoroheye gutumberezwa, no umuntu abwigwa kumva, no umuntu yoroshe no gutera imbere. Kubera ko umutima wiwe uroroshe, umeze nk'ubusizi buteguye, ubiba imbuto gusa ko kanyi gaca. Ariko icya gatatu yaratubwiye ikintu kidasanzwe, kumenya icyo ukeneye mu buzima bwawe. Kuko kutamenya icyo ukeneye mu buzima bw'iwawe ushobora guhitanana n'ibije byose, ukazokwidogera Imana imbere kubera kutamenya icyo ukeneye. Twarabonye akarorero ka Hana, twarabonye akarorero kabari bagwariye ku idengeri Betsida n'ibindi bitandukanye. Ariko icyanyuma cya kane yatubwiye kugira urutonde, ubuzima bw'urutonde, kugira ubuzima bw'urutonde. Ariko jewe point nashaka guhagarara ku uyu munsi muri izo zine ni kumenya Imana. Niyo point jewe nagoberewe kumva yuko uyu munsi twohagararako, kumenya Imana. Kubera iki kumenya Imana bene data? Erega ijambo ry'Imana avuga ngo abazi Imana yabo bazokomera. Nibamara gukomera baze bakora iby'ubutware. Ntushobora kuba umuntu asiga amateka mu isi witirirwa Imana mugabo Imana utazi. Ntushobora kuba umuntu ava muri inosi asize trace witirirwa Imana mugabo wumvise ku makuru, ku mateleviziyo n'amaradiyo. Oya, Imana icyo yipfuza nuko mumenyana ku giti ciwawe. Iyo ndo tabia ya Mungu. Mutangurira umengo muri rubanda nyamwinshi, ariko uzurabe n'imbere yo gukizwa, ariko unumvise umengo iryo jambo ryakoze ko wewe, bavuze wewe vyiwawe gusa, abandi bose naco bavuze ko. Iyo ndo tabia ya Mungu. Hari ukuntu aronga iki jambo kugira ngo arobe wewe, kuko nico gihe ciwawe. Rero uko kuntu toranywa muri benshi nibaza bigarukira ngaho ndugu yangu. Ubwo n'ubuzima bubandanya gushika mu ijuru. Imana ikuzi ku giti ciwawe, ntikuzi muri korale, ntikuzi muri protokole, ikuzi ku giti ciwawe mbere yuko kumenya muri ivyo bindi byose. Rero utegerezwa kuzuza imbaraga zo kubaka imigenderanire yawe n'Imana ku giti ciwawe, kuko twabonye ko imigenderanire y'umuntu n'Imana ako kanya kiba ari gicaniro kiko kirubakwa.
ndakwifurije kumenya Imana ku giti ciwawe, kumenya Imana ku giti ciwawe, kumenya Imana ku giti ciwawe. Ntushobora kumenya Imana udafise ubuzima bujobetswe mu ijambo ry'Imana. Kumenya Imana bisaba ikiguzi. Kumenya Imana bisaba yuko ufata ubuzima bw'iwawe ukabutera indani mu ijambo ry'Imana, kugira ngo rijobe ku buzima bw'iwawe, utangure guhishurwa karanga mutima k'Imana. Imana itangure kukubwira ivyo ikunda, Imana itangure kukubwira ivyo wanka, kubera ko hari ama principe bamaze kubahiriza, umutima wawe wamaze gutegurwa. Igihe cyose usomye ijambo ry'Imana, nturisoma mu buryo bwo kurisoma, oya, urisoma mu buryo bwo kuririmbura, kubera ko kurimbura no gusoma ijambo ni ibintu bibiri bidasa. Gusoma, ushobora gusoma icyanditse cyose, ibinyamakuru, karanga muntu yawe, ibipankarte, kandi ukarengana muhuye n'umuntu imbere akakubaza ati pankarte yanditse kwiki, uvuga ati ntavyo nibuka. Kubera iki? Wasomye birarengana. Ariko kurimbura winjira mu mizi kintu. Iki kintu kubera iki cyanditswe? Cyanditswe nande? Cyandikiwe nde? Cyandikiwe hehe? Mbega uwo gifata inyungu ni yahe? Uwo cirengagiza ingaruka zobizahe? Mbega uyu muntu ko yavuze nk'umuntu yaserukiye nde? Muri make kurimbura ijambo, Imana ikabona uyo mwete, ikikoresha principe yayo ivuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka abo bazombona. Irabona imitsi yaranze, urukura ikiza ikagusanga, ako kanya igahumekera ubuzima bw'iwawe, ugatangura guhishurirwa ibintu bidasanzwe byishije abandi. Imana ishimwe cyane gose. Uwamenye Imana arangwa n'umuvuduko, uyu muranga byose arangwa n'umuvuduko. Igihe cyose uri kurubaka igicaniro, Satani wibuke ntaca guheba kubera kuri uramucika, oya, ategerezwa kugira ivyo ashoboye vyose kugira ngo agusubize muri ca kibanza. Igihe cyose uri kurapfa ku ntege nke runaka, igihe cyose uri kuragira imbaraga zo kwisokorera mu vyaha runaka, ego Imana ihabwa icubahiro, hari intambwe uri kuratera, hari intambara uri kuratsinda, ariko ntuhakanya na gato Satani ngo uje muri pose, kuko wene nta pose yigeze ajamwo. Igihe ciwe cyo gutabwa muri wa muriro nikiragera, bisigura ngo akanya afise ariko aragakoresha mu rwego rudasanzwe. Rero umuvuduko afise tegeza kuwugirako, kuko ugiye muri yari itandukanye n'iya Satani, biroroshe kwa gufata, kuko mwibuke mu kubaka igicaniro n'ubuzima bubandanya, n'ubuzima bwawe n'Imana bubandanya, n'ubuzima ari Kristo bukomera. Kandi muri uko gukomeza ubwo buzima hari ibitsitaza biri inyuma yiwawe, warabisize mugabo ntibikuva inyuma, biguma inyuma yiwawe, biguma inyuma yiwawe. Nico gituma Paulo yavuze ndirukanga ariko sinkutazi yaja, ndakubita ibipfunsi ariko sinkuhusha. Kubera iki? Arazi neza hamwe yo hagarara, hari ivyo yasize vyo buca bimufata kandi agasubira azero. Uyo mwanya nawe afise wo guta. Kubera iki? Ko niko karanga mutima ko umuntu yamenye Imana. Arazi neza yuko ivy'Imana si ibintu vyo gukwega amaguru. Niyo hoza ibigeragezo hagati mu kivukanyi, hagati muri bene data, bagatangura kuguca intege, ego warakijijwe, ariko ni wakijijwe kubera ko naka yaje arakubwira ati ndaza kuguhemba ni wakizwa. Wakije pa ta propre révélation, utegeza guteramira agakiza kiwawe. Umuntu araguciye intege, urahevye Imana, iyo Mana uhevye urisiri ko ari Imana cyangwa n'ikindi kintu wise Imana, kuko uwamenye Imana vy'ukuri, uwamenye Imana vy'ukuri ku giti cyo bakibonanira, ntatandukana imvugo na Petero. Abamuhevye Yesu erega ntibari bamuhishuriwe Yesu, bari babonye imikate, babona yuko ari umuntu wo ku exploiter. Bagiye bagaca basanga yabahindura ibiharuro, bose baca bamutera imigongo. Ariko raba bari baramumenye. Yesu arabahindukiye avuga bagiye abansize nabinyama n'amaraso nka mwebwe kubera iki mutagiye? Bagiye kubera ko bafise iyo baja. Bisigura ngo twebwe isi yacu ni wewe, uburaro n'uburamuko bwacu ni wewe. Tubwire rero kuri umuhinga tukuveko, hama tuje he.
ko ari wowe ufise amajambo y'ubugingo. Icyo ukeneye gusumba ibindi byose n'ubugingo mwene data, kandi ubwo bugingo ndagutangarize ni Yesu. Niwe yubahutse arivuga ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kwa data ntamujanye. Ko kantu wakumvise kweli? None yo muntu wumva ko atari ushikwe gushira ko imbaraga kugira mumenyane nawe? Urakeneye ukuri kw'ibikuzazani ko kuri ni Yesu. Kuko isi yuzuye ibinyoma. Nta kuri na guto isi ifise. No, nta kuri na guto isi ifise, kubera ko umwami w'isi ni se w'ababeshi. Ko kuri kovahe? Isi kwereka inzira nyinshi zo gushikira vya bindi wipfuza, ariko zose si inzira. Inzira ni imwe, ni Kristo. Uyu munsi rero abantu bariko baratera umugongo Imana, bariko biruka nico bise ubuzima, niko bacise. Ariko jewe nzi yuko ubuzima ari Kristo, kubera ko icyo atagushiriye mu nzira ntushobora kukironka. Kandi mwibuke yuko na Satani hari ibintu atanga nk'imigisha, ariko icya Satani urakiriha. Cyonze umugisha w'Imana uratungisha, kandi nta mubabaro ubonekamo. Iyo Mana niyo kumenya, iyo Mana niyo kumenya. Gira effort uyimenye ku giti cyawe. Niyo ho byuka intambara zimeze gute, ntushobora guheba Imana kubera ko ngo ubuzima bwaguhindukanye. Oya, 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 oya. Tumuvuga nka Dawidi muri Psalm 27 umurongo wa mbere. Niwe yicaye ariyumvira avuga, mbega ibi bintu byose binzungurutse, aya makuba y'amagogwa yose anzungurutse, mbega by'ukuri arafise poa yo kuntandukanya n'Imana? Arafise poa yo kuntandukanya n'Imana? Uhoraho niwe muco wanje, Uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kanje, nzotinya nde? Niwe muco n'agakiza, nzotinya nde? No one. Nta numwe. Wamenye Imana ari ubuzima bumuranga, abantu babumurabamo bakabona ko ari ibisiga bwenge, bakamwita ko yasaze, kubera ko nawe nyene yacitse igisiga bwenge, kubera ko yamenyanye n'igisiga bwenge. Wamenye Imana ubuzima bwe nibutahurika, nibunasomeka, niba nabudoriya, kubera ko hashikiki hazoweleki hakamatiki nigitangaza cigendera. Kandi yisi ushaka kuyishobora, iyubakire muri iyo systeme, iyubakire muri iyo systeme. Mana ihabwe icubahiro, Mana ishimwe cyane gose. Inyungu yo kumenya Imana, wari ubizi ko nawe ubwaho ukeneye kwimenya? Hari abantu benshi uyu munsi bahagaze mu bibanza bitari vy'iwabo, apana kubera ko ari abanyamanyama bateye bene ibibanza, oya, kubera ko batari ubwabo batarimenya, kubera ko bo ubwabo batarimenya. Ariko intango yo kwimenya no kubanza kumenya Imana. Nibutse ijambo umuvyeyi yanditse, ijambo ry'ubwenge, avuga ati Imana n'umuco. Kuyimenya uba wimenye, kuyibona uba wibonye. Guteba kuyimenya uriko witevya kuyimenya. Haleluya, asifiwe Yesu. Turacari kumwe? Turi kumwe? Oya tugire gutya, turi kumwe twese. Nabonye ko muri ko murandika umwami Imana baho umugisha. Kumenya Imana. Turabona Petero. Burya Petero kugira ashike ku rwego go kuba umurongozi w'ishengero ry'i Yerusalemu, mwibuke yari mu bigishwa 12. Hariho ibintu bishika kuri bitatu bikomeye muri byinshi Yesu yagiye aramugerageresha kugira arabe neza yuko umuntu yashitse kuri point finale yo gutwara umutwaro wa Yesu wo kurongora ishengero. Kino cyambere yamupimishije ihishurirwa kumumenya. Bari kumwe bari benshi, arabaza ati mbega aho hanze bavuga ko ndinde?
barishura ati bamwe bavuga kuri uyu, abandi bavuga kuri uyu, abandi bavuga kuri uyu, abandi bavuga kuri uyu. Ndatinya yuko bijye bariko barishura ari byo byari mu mitima yabo. Hanyuma ati tuve ku bandi tuje kuri mwebwe re tumaranye igihe. Mwebwe nagwije imikate mubona, mwebwe nagendeye hejuru y'ikiyaga mubona, mwebwe namwe muvuga ko ndinde. Bose ati cukwe. Ariko Petero acaramuraba n'ubushizi bw'amanga, nkaho umengo ni wa munyeshuri mwishure umwigisha bagije ikibazo azi kujya kunuca wifata. Urabibona abari mu examen ari giye bakubwira question numero 1 ugaca usanga ni kakandi nyene wize wakaborotse kujya nyene ari ukuntu umengo intebe nigukwiriye, ucitangura kwihindukiza ugatangura gukwegera n'abandi bazabaza utubazo kuko urumva babajije cite ntibavuze expliquer. Hanyuma ho kubera ko wize cite na expliquer ukazi ugacitangura rero gukwegera abandi ubura ubwicariro ku ntebe ugatangura kubaza ibibazo ngo pardon monsieur mbega turasita gusa canke turexplica. Abantu rero batari bavyize bakifata mu maso ati mana rero ukabumwibukije uyo mu mesi rero ikintu yibagiye avuga ati uyu mwana ko arinza mbaza gutya udusite baratuzi ngo muca munye expliquira ugaca ushima ngo merci monsieur. Niko na Petero vyagenze. Mwebwe muvuga ko ndinde. Petero ati yo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu ati iyo principe ntawo yihanganira no mwijuru kubera ko uwiguhishuriye ni watwaye ama principe uyo nawe suwinyama n'amaraso. Harageze rero ko wimenya kubera ko wamenye. Reka nanje ndakubwira nitonze icuri burya kijya wari wibaza kuri sico usanzwe uri icuri wewe ntabwo uri rubingo ariko uri rutare. Wewe uri rutare umaze imyaka ingahe wari wizi kurinde imyaka wamaze utiyizi ni kubera ko watevye kumenya. A partir d'aujourd'hui désormais nukiri urubingo uri rutare. Reka ndakubwira rero projet z'urutare ubwo rutare nyene rero niko nzokubaka kishengero ryanje n'amarembo y'ikuzimu. Oya mwavyumvise n'amarembo y'ikuzimu ntazorihangara. Muri make mu vyiyumviro vy'Imana turabadasanzwe ababivuga nimuze mu bita abasazi. Oya bashobora kubivuga kubera akavuyo kenshi ariko umaze gutahura Imana ukamatana nayo burya Imana wewe uri ishusho y'Imana mwisi igendera. None kiranga Imana nigiki? Amateka agize Imana niki? Tureke kwihohotera mu guteba komeye Imana. Turiko turigirira nabi. Turiko tuba ubuzima butari ubw'iwacu. Wowe nturi wo wibaza wari intege kenshi warivumaguye kenshi ariko mu vyiyumviro vy'Imana please wivuma please tunura. Kubera iki abantu banje baranduwe no kutamenya iki principe. You are not a simple person in front of God. Ntabwo uri umuntu asanzwe mu nyonga z'Imana. Nta Mana yofata umwanya ikabumba umuntu kubwo kubumba gusa. Imubumbye mushira ama potentiel adasanzwe isikeneye n'ijuru yarabi cyo kirema ingavuga ati saluti. Ariko turiko tubaho ubuzima bwo gutakamba twavura twisaba abantu hari Imana nzima ari isi n'ijuru. Tumenye Imana mu izina rya Yesu. Tumenye Imana mu izina rya Yesu. Arambwira Petero ati a partir y'uyu munsi ucitse urutare nico wari usanzwe uri ariko naco wari bwamenye kubera ko utari bwashike kuri iyo point. Kino cya kabiri yagerageresheje Petero kwari icizere confiance. Gihe bari mu bwato Yesu arabwira munyitangira imbere jengiye ku musozi gusenga. Bahura n'imipfunda hanyuma batangura gukubita izo bazi. Mwibuke bano bantu benshi bakwiye ku ruzi barabarovyi bari bazi za mazi mugabo byarabatekurukanye. Hanyuma ko kanya nyene bacabona umwami w'ubwiza ariko agendera hejuru y'ikiyaga aja bagana baherewe
bariko bari na commentaire ivuga ngo icerekezo cy'ubwato bari bafashe sico cari kikirimwo kubera ubwato bwari umuyaga wari wabahindukije. Ariko umwami w'ubwiza acaraza aramenya ko abakunzi biwe bari muri danger, acaraza agendera hejuru y'amazi. Ashitse abantu bose ati gihume, biragaragara ko abigishwa bari bakiri mu rugendo rwo kumenya Yesu, kubera ko polisi yabahishurira akantu barazazanirwa. Ateye igihume, arababwira ati kwisi ndi gihume ni jewe. Ariko raba wa mugabo bamaze guhishurira icyari, arangwa n'umwete udasanzwe wo kuguma ashaka ko experiment Imana. Nimba uri wewe uyo uvuze ndaza amateka dufitanye, uyu uvuze jewe ndaza amateka, kumbura abandi sindabizi, ariko jewe umengo hariyo contract twamaze gusinyarira nubwo bitagiye mu mpapuro. Rero namba ari wewe mbwira nze. Mbwira nze namba ari wewe. Niyo ari wewe birakunda konza, mugata ari wewe cyatukuvumbura ubunyene. Aramubwira ati Petero come. Petero ntiyagize hesitation bene data. Petero igikorwa yakoze je ndemeza ko ari cyo kwizera, kubera kijya kintu. None wewe byakweri uyu muferege wuzuye, wewe wigira umunyakwizera gusumbya Petero. Sawa nashaka kuja, ariko ndiko ndakwereka umuntu burya umenya uzinanye n'umuntu hari ubuzima wiyumvamo utigirisha. Cyo nibiki? Hari ubuzima utigirisha, burya simbandikana ubuzima bwawe n'Imana, simbandikano intimite yawe n'Imana. Oyareka ivyo bintu. Aramubwira ati mbwira nze. Aramubwira ingo Bibiri ivuga ngo aratera intambuko ya mbere, ya kabiri impungenge zamusanze ariko aratera intambuko. N'ugwego yarageze ko Yesu ariko aramutravaya. Tangura nawe wagutravaya uyu munsi, haraho uzoshika kugutera intambwe imwe notera yinda gusanga. Kubera ko ari umukunzi ni wenyine yaciye mu ukuboko, ntiyavuze wowe urambeshe we, yamuhamagaye ati mwami ndapfuye ntabara, hanyuma caramukurayo. Yesu ako yarakabitse mu mutima, vuga ati uyu muja mu icizera mfitiye kirarenze, uyu muntu yaramize. Ugezo kwa gatatu yamupimishije n'urukundo. Urukundo kubera iki bene data? Hariko simani tokora ubwayi iravuga nkunda bankunda, nkunda bankunda. Yesu mu gusigira ishengero yarisigiye n'importe qui. Burya mu bigishwa ba Yesu harimo abigishwa babiri bari exceptionnel, babiri yari Petero na Yohana. Yohana yajyama mu gikiriza ciwe na Petero. Aba bantu rero hari ukuntu badefinise urukundo kuri Yesu. Yohana yarakundwa na Yesu cyane. Wow. Petero yarakunda Yesu cyane. Naciye mbona burya igihambaye si gukundwa. Ibyo birira abahererezi, tubirekera abahererezi. Muhererezi ni utamusherishije cyabyimba. Igihambaye si gukundwa, kuko mwibuke kuko urukundo Imana yakunze. None hari n'umwavuyemo bose bari mu isi barakunzwe nayo, nibo bose bazoja mu ijuru. Abazoja kubana nawe nabamukunze nabo nyene. Sicheze na hiyo principe. Kina nibindi yakini hiyo principe usicheze nayo. Gira mugenza usicheze na hiyo principe. Nawe kuyumubwira n'umujinya, naho umubwira twe ayicumuye kwizo mukubita. Aba babiri rero Yesu umutima wiwe wose n'ubwenge bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose n'amaso yiwe byari kuri Petero, kubera ko hari amakarite yari yabonye muri Petero. Kandi Petero nubwo ataboneka yuko ariko arahabwa keya nka Yohana, umwete kuri Yesu Petero yarafise warindwa umubi. Yabitegwa niki? N'urukundo. Ikintu Imana yifuza, irifuza umuntu atwara umutwaro wayo. Uyo nta wundi muntu yoshobora umutwaro w'Imana atari umukunzi wayo.
Yesu acaramubwira Petero kwiherezo ati Petero urankunda. Petero aramubwira ati ndagukunda, ndabura imyagazi yanje. Petero urankunda, Petero urankunda. Hari ikintu nakuye hano hantu, hari ikintu nakuye hano hantu. Nta kintu nama nsengera kandi rimwe na rimwe nkakorora amosozi ndavyiyumviriye ko nka monde pastorale, nka monde pastorale. Uyu munsi ndabivuze, nahora ndabica kure ndabitinya ko biraremereye, ni bya papa nyene, ariko uyu munsi numva byisutse. Monde pastorale ntushobora gutahura umutwaro umuvyeyi wacu yikoreye ku bw'ishengero rya Kristo utamukunda sindakubesha. You can never understand umutwaro afitira ishengero wowe utamukunda. Je nama niyumvira umuntu kura hasi mu mukungugu ukamuzamura ukamwigisha ibibereye agatahura agahagarara mu mahitamwo yiwe hanyuma akakira Kristo, ugacumufata ukuboko rero mu buzima bw'agakiza ukamushoboza gusoma Bibiliya, gusenga, kwiba ko arondera Imana ku giti ciwe, akagera ku rwego guhagarara imbere y'abandi agatera intege abandi. Uyo muntu aronsa karyo, aronsa opportunity akagukubita ntawe umengo ntihigeza kumenya. Nacho kiri mu ma principe. Ntakikubwiye naba ndaguhemukiye. Ibyo bintu simpaka bije kumugaragara biboneke. Oya. Ikirere, isi mwemu irabimenya. Irabimenya. Ingaruka nizizobura kugushikako. Kubera ko muhemu wese hariho ingaruka zimukurikirana. Hari ingaruka zimukurikirana. Kubera ko yagushoyemo umutahe wiwe, mu gishingo cyo kumushimira, mu gishingo cyo kumusegura amaboko, ni uhindukiye ukamucumita icumu. Kubera iki? Ntiwigeze umukunda. Wo wamukunze gwa rukundo gwa fileo gwo gukunda inkoko, umukunzi w'inkoko gaca yibaga kuri Noeli. Muri make ntukunze umuntu, ukunze ivyo wamuronderako. Mubatasi, jana bitaba batasi, aba exploitateur. Unakimbia nyuma ya mtu mwaka umwe, miaka 2, miaka 3, hari ico uri kurabinda. Mu bigaragara uri umwana by'ukuri. Ariko umuntu wese yubakiye umutima wiwe mu bwizigigwa ku muvyeyi nukuri, ndabivugiye ku gicaniro, Imana ntigusiguko. Amen, ndazumva ko Imana ntigusiguko nukuri. Imana ntigusiguko. Abasabano bo gutererana, n'abantu bo gusengera cyane, kuko aba batwaye amasezerano yacu, aba batwaye imigisha yacu, uvyanka uvyemera. Kuko na Isaka igihe atarafise inkomezi zo kuramvura ukuboko, yicaye ku ntebe ari ku mfiro, yaravuze ijambo kuri Yakobo na bugingo n'ubu Abisirayeli bacayinovura ko ayo masezerano. Arashobora kutagira imbaraga zo kugusanga aho uri, ariko ahari aho yicaye arashobora kwatura ijambo likakubera bwome. Rero uri umunyabwenge wo kwirinda kumukoroza amosozi, ukagwiza amajambo y'imigisha kuri wewe. Kumenya Imana. Yesu amaze guheza byose kuri Petero, aca mushikiriza igikogwa. Kubera iki? Byose intambuko zose yari yazi kwije, yari yamumenye neza Yesu. Aramenya ikiguzi yatangiye ishengero, arabona neza uyu muntu ntazota ishengero ryanje mu kaga, ntazorihunga, ntazohura n'ibitsitaza ngo arite, kubera ko yaramenye neza yuko nanje hari ikiguzi natanze kuri bo kugira ngo ndabarambarare ko nabugingo n'ubu.
ikizogushoboza kubaka igicaniro kiramba, kubaka igicaniro gikomeza, nuko uzozigama kumenyana n'Imana. Mwami Imana abahe umugisha.